Hagati mw'ishamba ku giti kirekire gose hariho inyoni zakundana cane, zari zimaranye igihe kinini zibana. Inyoni y'ingabo yarakunda umugore wayo kugeza aho rimwe na rimwe yiyibagira, yarayizanira utwo kurya turyoshe cane, ikaririmbira n'uturirimbo turyoshe cane gose. Ariko haciye imisi, iyo nyoni y'ingore ica itangura kugira amakenga mu mutima wayo, itangura kwibwira iti: umugabo wanje aranyitaho, aranzanira ivyo nkeneye vyose, ariko nk'ubu wosanga atankunda, akaba ariko arambesha, ugasanga ndiko ndata umwanya, mbe basha nobaho gute? Noshobora kubaho? Aho sinoca niyahura. Uko imisi yaheze, iyo ngore yakomeje kwiyumvira ivyo vyiyumviro, hama itangura kubangamirwa mu mutima, itangura kumererwa nabi. Ivyo vyiyumviro vyabaye vyinshi, za nyoni zibiri zatanguye kuza zirashwana, hama ya ngore ikaza iravuga iti: je sinibaza yuko kinkunda nka kera. Iyo ngabo nayo kubera ingendo za misi yose zo kuja kure, igiye kuzana utwo kurya turyoshe no kwirigwa iraririmbira iyo ngore, guteranyako niyo mishwano ya misi yose, yacize irishura irusha ivuga iti: none yaba ntagukunda ni gute noguma iruhande rwawe, nkagukorera ibingana uko kose, ivyo bintu vyose nobikora gute ntagukunda? Ariko iyo ngore amakenga yari yabaye menshi cane kandi yashavuye, iriko irarira ikivuga iti: uno musi reka twese tugende iwacu, je ngira nje ku bavyeyi banje, nawe genda ku bavyeyi bawe. Ejo mu gitondo imbere yuko izuba rirasa, reka twese tuzohurire ngaha kuri kino giti, uzotangura gushika ubwa mbere niwe azoba akunda mugenzi we kumusumvya. Ivyo bintu niwabikora ukananga kuri kino giti, niho nzomenya yuko ukinkunda cane nkuko wankunda kera. Ya ngabo nayo icira isetsa ivuga iti: mukunzi wanje, nimba ivyo arivyo bizokomeza yuko nkigukunda, nta kibazo, reka tubikore nkuko ubishaka. Ya ngore yaciye iguruka iragenda iwabo kwa se na nyina, hama igenda iriko irarira. Ya ngabo nayo isigara kuri ico giti iriko iriyumvira, ivyiyumviro vyabaye vyinshi cane, hama ica itangura kwibwira iti: mbe basha, ubu ko turi mu rushana, nk'ubu vyoshika ejo imvura ikagwa ntaraza, vyokunda yuko nguruka mu mvura? Nk'ubishitse naho nkasinzira, nkateba kuvyuka, hama umugore wanje akananga kuri kino giti, ubwo ntiyahava yibaza yuko ntakimukunda? Hama ica yibwira iti: jewe simva ngaha, ndarara hano ndaguma ndamurindiriye, ejo mu gitondo niyazinduka cane mu gaturuturu, azozinduka asanga ngaha kuri iki giti, niho azobona yuko ndamukunda, urukundo rw'ukuri, yuko ndamukunda gusumba ibindi bintu vyose vyo ngaha kw'isi. Ariko iryo joro muri iryo shamba hateye umuyaga udasanzwe, umuyaga wagorora n'ibiti. Ya nyoni iranka kuhava iravuga iti: aha naho hoba iki, sishobora kuhava, guma ngaha kugeza mu gitondo, kugira ngo azonsange ngaha, niho azomenya ukuntu ndamukunda. Yaraye iradegetwa ijoro ryose, irifumbatira, iraba yuko yoshuha, ariko biba ivy'impfabusa, umuyaga wari mwinshi cane gose kuri uwo mubiri w'inyoni. Ya ngore nayo aho yari iri ntiyigeze ironka itiro, yaraye iriyumvira ijoro ryose ivuga iti: ejo mu gitondo nzozinduka mu gaturuturu kugira ngo azonsangeho, naho vyoshika nkamutanga, azonsangaho abone nanje yuko ndamukunda cane gose. Siyo yabonye burakeye, hama yiha ikirere iraguruka cane, igenda irihuta kugira ngo ije kwerekana urukundo yikunda. Ya ngore ihageze yabaye nk'iyikubiswe n'inkuba, yari yizeye yuko ihava iyisangaho, ariko irakebaguzwa hose irayibura. Ya ngore kubera yari ikunda ya nyoni, iravuga iti: jewe ngaha sindahava ntabonye ko aje, kugira ngo aze gusanga ndamurindiriye, amenye yuko nanje ndamukunda cane. Harinze hagera ku muhingamo, ya nyoni itaje, hama ya ngore itangura kugira amakenga menshi, itangura no kurira, amarira aba menshi mu maso. Sinzi ukuntu yaravye hasi iriko irarira, iriko irihanagura amosozi, iravye hasi cane, hasi ku mizi y'igiti, ikibona akantu gatoyi cane gose karyamye hariya hasi. Ya ngore ica irakangukwa, iragerageza kuraba ico kintu icarico, ariko ntiyakibona kuko ico giti cari kirekire. Hama ica ifata umugambi wo kuguruka hasi ije kuraba icarico. Igeze hariya hasi, amarira yabaye menshi cane, ica itangura kurira,
ivuga iti oya, ivyo ni biki? Ivyo ni biki ndiko ndabona? Uyu ni wa mukunzi wanje aryamye ngaha. Ni biki vyabaye? Sinshobora kuvyihangana. Iyo nyoni y'ingore iragerageza uko ishoboye kose ngo yivyure, irayinyeganza ariko vyose biba ivy'impfabusa. Iragerageza kumviriza ku mazuru, isanga ntigihema, ariko yumva irakanye cane. Hama irayifumbatira, iragerageza uko ishoboye kose, yifumbatiza amababa yayo kugira ngo ishuhe, irabe yuko yovyuka, ariko ivyo vyose biba ivy'impfabusa. Amarira yabaye menshi cane, ibura uko igira, ibura iyo ikwigwa, hama ikiriko irarira, sinzi ukuntu yaravye ku ruhande, ica ibona akandiko, hama iragatora, ica isanga handitseko ngo mukunzi wanje, ubu tugeze saa 9 y'ijoro, ariko umubiri wanje numva naniwe. Imbeho yabaye nyinshi, nagerageje kugwana kuva kare, ariko numva naniwe. Nivyashika ukaza ngaha mu gitondo, ukabona kano kandiko, uzumenye yuko je ndagukunda. Kuva umunsi nakubonye, nagukunze gusumvya uko nikunda. Niho rukundo rw'ubuzima bwanje, sinobaho ntagufise. Iyi mbeho n'ubusa bigereranije n'urukundo ndagukunda. Ya nyoni y'ingore igiheza gusoma urwo rwandiko, amarira acaba menshi, yumva irihevye, yumva ibuze aho ija, yumva ibuze uko igira, hama ica itangura kurira ivuga iti mbega wa kijuju, warengaho ijoro ryose muri ino mbeho kugira ngo unyereke yuko nkunda. Ni gute nigeze ndakwizera kandi narabibona yuko wankunda cane? Ewe Mana yanje, mbega ndabigenza gute? Mbega ndaja hehe? Mbega nza kuba uwande? Iyo nyoni y'ingore yagumanye amarira kugeza mu busaza, yagumanye kwicuza ibihe byose kugeza ipfuye. Icigwa dukora muri no nkuru ni ikihe? Mu rukundo abantu tuba dukeneye ibimenyetso vyinshi, amajambo yemeza yuko dukundwa, ibikorwa vyemeza yuko dukundwa, ariko urukundo rw'ukuri ntirubonekera muri ivyo vyose. Urukundo rw'ukuri rubonekera mu kwitanaho, utuntu duto duto twa misi yose.